ngomba tuvugane ku kivugo kivuga ngo ubutame bwacu subwo busa mu mwami. Ubutame bwacu subwo busa mu mwami. Ariko tutarasoma ndashaka kugira ngo manze tuvuge ko gatoya kuri iri jambo ubutame bwacu subwo busa mu mwami. Nafashe umwanya ndiyumvira igituma Paulo avugira ijambo yashize ko ngo subwo busa mu mwami. Yarashoye gusurinya aratubwira aho butabereye ubwo busa ahariho, aho ubutame bwacu butabera ubwo busa ahariho kibanza icarico. Hamira ijambo ndaryiyumviriye ko ngenda kure, numva mwemwira ari ntwayemwo kure kuritekereza kuryiyumvira, ndibaza ibibazo bitari bike. Hama ringarukako ndisuzuma ndaraba urugendo rwanje kuva ntangurana kugendana na Yesu. Ndaraba ndavuga ni kameme, nubwo rimwe na rimwe hari igihe umutima wibesha kurusha ikindi kintu cyose, rimwe na rimwe ukatubwira ati oya gerageza wiha karopo uruhuke, casanga sivyo, sanga ahubwo nubwo gutama bakoresha ubutame ni imvugo ya Bibiliya, ariko mu mvugo isanzwe tumenyereye ubutame n'umuruho no kuruha. Ndavanira duhamagariwe kuruha. Mva hiyo numva papa arantwaye antwara mu byahishuwe Yohana, ngene yumvise ijwi Yohana ku kizinga Patimo aravuga ngo harahiriwe abapfa bapfira mu mwami, ngo mwemu n'abamugeni baravuga ngo yego, ngo baruhuke, ngo ubutame bwabo hama ibikorwa bakoze bigire gute bibaherekeze. Ndashaka rero narinze mutekereze, nubwo mubona umenga mpinduye style kwicara, nashatse juste ni concentre ku bintu ngomba kubabwira, ariko sinabo mwebwe mubone ko hari ikindi gicapo byo nashoboka yuko shaka attention yanyu mubone iki kitahora kiba muce bituma munda. Ariko objectif siyo nyamukuru kuri je, nashatse kugira ngo mvuge ntekereje ndabisohore ntuje. Numva ngomba kugira ngo tumanze kwanza twibaze je na wewe ubwamena wewe ku giti kiwawe naje ku giti kiwanje, umwe wese ku giti kiwiwe, kuva utangurana urugendo na Kristo by'ukuri wumva uri kuratama kubwiwe. Kuko nimba Bibiri tubwiye ngo ubutame bwacu subwo busa mu mwami, umva ni subwo busa, Bibiri ishatse kutubwira ngo ntabwo ari gratuit. Kuruha mu mwami si vyagusa, muravyumva? Kuruha muri Kristo si sukuruhira ubusa. Donc uko biri kose hari ingero y'abatamira mu mwami. Uganumva resha kubaza umwe wese wibaze, ubigumane mu vyiyumviro, ubigendane uzuribaza. Kuko nimba bavuga ngo ubutame bwacu subwo busa mu mwami, mwavyumvise ibibanza byo gutamiramwe ko atari mu bwami gusa, hari n'ahandi aha basurinya ati subwo busa muri Kristo.
nivuga ngo bavuze muri Kristo bashatse kuvuga ngo hari ahandi dutama, hari ahandi turuhira. Amen. Hari ibindi bituruhisha bishobora kuba bituyironkamwe inyungu, cyangwa ugasanga turiko turaruhishwa n'ivy'ubusa, ukaruhishwa n'ikintu kidafise inyungu ku buzima bwawe. Donc dutamira henshi, turuhira henshi. Mugabo reka nibaze cyane ahi wacu mu bwami turimwo, ubutame bwacu si ubw'ubusa mu mwami. Umuntu aca yibaza nimba atari ubw'ubusa hariho ingero, ndayikwiye, ndatama ku bwa Yesu, ndaruha ku bwa ubukwe. Novuga ngo Yesu igikorwa cyawe kiranduhishije. Uri mu bantu bavuga ati ubu bwami bwawe ndabukoreye, mwamuzi unyibuka kwera, urabona ko ndakwitangira. Wumva uri mu bantu bo kwirata ico cirato. Ndimwo no kwirata ko ntamye ku bwa Yesu. Ndashobora gutaka umugoroba nkavuga ni idata uhabwa icubahiro, nubwo naniwe, nubwo mvunaguritse, nubwo numva mu ngingo zose nkube zahe, ndagushimiye ko naruhiye iwawe. Uri mu bantu borekrama ingero y'ugutama ku bwa Kristo. Ahantu rero numva tworamvya, numva twoguma tuhavuga, kuko aha ntihavuze ngo ubutame bwanyu si ubw'ubusa mu mwami, ngo acevuga ngo ngabo bantu mugiye ngo ni bakanaka, ngo mwe ba pastori ubutame bwanyu si ubw'ubusa, ngo mwebwe ngo bakanaka. Oya, abari muri ubu bwami bategezwa gutama ku bwawe. Nico gituma Yesu yavuze mu gice cya 6 mwandike umurongo wa 36 muri Matayo ndatekeza 33, nimba ntihenze murankosora. Haravuga ngo ariko ngo mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye muzovyongerwa. Muravyumva yuko ubwami no kugoroka vy'uyu mwami vyo muri ubu bwami nivyo kwitwararikwa. Alo, muriko muravyumva? Mubanze ubwa mbere na mbere, ariko mubanze mwitwararike. Yararikuyeho ntunze kandi warishiriyeho, none shirahi. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, niho ivyo vyose vya bindi vyose. Mu bisanzwe iri jambo rishaka kuvuga ngo igiza gituma tworoherwa muri vya bindi vyacu vyose ni gihe turiko turatama ku bwa Kristo, ni gihe turiko turitwararika. Hari jambo umwitwarariko, kuweka bidii mu kazi ya Mungu. Rero ndashaka ko tumanze dutebe gatoya aha hantu. Mwe muyera ndagushimiye, reka tumanze dutebe aha hantu. Ndashaka wibaze nanje nibaze, uri mu bantu bakeneye kurekrama recompense y'abari kubararuha kubw'ubwami bwa Kristo? Wowe uri muri liste? Nimba urimwo, utamishwa niki? Uri kuruhishwa niki muri Kristo? Uraba abagwayi ku bwa Kristo, uraba imfungwa, uri umusenzu, urisonzesha kubw'igikogwa. Ubutame bwawe butumbereye, ubutame bwawe wobwira papa, wo mubwira ubuhe? Utama mu biki? Kuko kuva muhira ukoga ukaja mu modoka ukaduza ibiyo, cyangwa ntubiduza ugaca mu kayaga ukaza mu modoka ngaho, uko si ugutama? Si uko gutama Yesu yavuze. Ariko nimba ushobora kugura igitoro ukavuga ngo je imodoka yanjye igezwe kuziraseha abantu badafise amafaranga ya bisi muri iki gihe, nze ndabatwara, nje n'imodoka ndabatwara, ivyo bijyandikwa mu butame. Ndiko ndaperdi ikintu kubw'ubwami, hari ikintu ndiko ndatakaza kugira ngo Kristo yunguke. Alo, muriko muranyumvaga bakunze? Ndumvikana neza? Ni kibazo umuntu wese akwiye kwibaza.
turiko turananirwa kunguka muri ivyo vyose, kongerwa muri ivyo vyose, kubera atamwitwarariko. Umwitwarariko mbariza ukwegereye umubaza ngo uruhishwa n'iki mu bwami wewe? Sindiko ndavuga imitwaro yawe nshuti, mubwira ati ntabwo ari imitwara kubajije. Ni giki cha Kristo kikuruhisha? Ni giki uperda? Ni giki gisa nkaho umenga uri kuragitakaza kugira ngo Kristo anezerwe? Ni giki bigutwara kugendana na Yesu? Utwarwa iki? Numwanya wisakrifiyemwo? Utamamuki? Ubutame bwacu urazi iyo tuko nshakira ijambo tuve mu buzima bwo kuza turakirira ibintu muri rusangi hama ngo tunavyakirire hejuru. Umuntu avuze ngo ngirira mugenzi wangu ubutame bwawe si ubwubusa mu mwami, nta nico vyo gutwara, nta n'amasegonde kwiyumvira, ubwo nyene ucumubwira ngo amen, utitaye kwibaza ngo ndimwo ndatama ku bwa Yesu, ndaruha ku bwa Yesu. Ikiguzi bintwara muri ubu bwami ni giki? Mvunika hehe muri ubu bwami? Mbarizwa hehe muri ubu bwami? Okay, kuba dufise aho tubarizwa abenshi ngaha turahafise. None umva worekrama ingero iyo umuntu ari karatama, mugenzi wangu ubutame bwawe si ubwubusa mu mwami. Iri jambo ntiricira urubanza umuntu, n'uwo bikubaza mwicaranye ntari karagucira urubanza, mugabo biragusigamo kuvuga ngo ndashaka duhindure style de vie, uburyo twari tubanye na Kristo. Igihe havuzwe ijambo uzoza uribaza, iri jambo ndarikwiriye mu buryo ukorera ndimwo? Alo, muryo iri jambo banyatuyeko ndarimerita? Iri jambo bavuze rirankwiriye koko? Ko navuze amen, ko numva njyohe ukuntu barivuze, ko duhanuriye ibi ubuhanuzi atanze ni koko? Cyangwa mfuye kuvuga gusa mvuga ngo Mana ndakuzi nk'Imana igwishiriza ababi n'abeza? Ubwo nucurishe uca wibika muri uwo mutaka ati Mana ati wewe uzugirira ubuntu ushatse kubugirira, niho mba jewe. Biradukwiriye mwene data, n'umwambaro udukwiriye guhabwa ikintu kimerita. Nagira ndabatangarize kino gitondo, nta kintu kiryoshe nko kurya umugisha wa Yesu wari ukwiriye. Ndabizi abahinyanyuzi ba Bibiliya ba kino gihe b'abayuwayi barafise ukuntu baca kubwira ngo ntaco umuntu yokora ngo kugira ngo amerite umugisha w'Imana. Ijana kwijana no gukora. None nimba atacu umuntu yokora, kandi rero izo verse bavuga urabereye ikintu gitagaje. Izo verse ni Paulo yazanditse, nahanye gutama ni Paulo. Ndashaka mushire Yohana 12 umurongo wa 26 dusoma aya majambo. Yohana 12 umurongo wa 26 haranditswe ngo nihagira uwunkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje umuki nihazoba agize gute? Nihazoba. Nihagira uwunkorera rigarutse ubugira kangahe? Amen. Turiko turajana, bwira mugenza wati concentre ba hano bishire ku mutima, murabimubwira ati bishire ku mutima ibintu wewe. Kutabishira ku mutima urabihomberako, urabihomberamwo prito.
nihagira unkorera data azomuha iki? Mwe mwumva icyubahiro kizimbutse? Icyubahiro ni cy'abanebwe, icyubahiro ni cy'abantu batagira akazi, cyo muri Kristo Yesu, cyo muri ubu bwami. Mwumva cyemerewe abantu b'imburakimazi? Alo, Yesu nadufasha. Muri ko muravyumva? Umviriza, nihagira unkorera nagire gute? Nagire gute? Nankurikire. Nankurikire kandi ntagarukirizaho, kuko ndamusezeraniye yuko aho nzoba ndi jewe niho n'umukozi wanje azoba ari. Hagarutse irindi jambo rivuga ngo nihagira unkorera data azomugira ki? Azomuha icubahiro. Icubahiro ni recompense y'abakozi. Heshima inapewa watumishi. Bwana asifiwe. Yesu nashimwe. Icubahiro gihabwa abakozi. Shengero, bana b'Imana, twebwe twakize ubwami bw'umwijima bw'umwiza, hama katwimurira mu bwami bw'umwana wayikunda. Twebwe twigamba cyangwa twirata kandi tutariko turabesha yuko turi mu bwami. Niko biri. Ndi mu bwami, uri mu bwami, dufise ubwami. Kristo n'ubwami, Kristo n'igihugu. Twarimutse. Bibiri ivuga ngo ntitukira abacu ngo twigenge, nukiri uwawe ngo wigenge. Turaba Kristo, turafise umwami, kandi uwo mwami afise igihugu. Icyo gihugu nicyo yadutwayemo, hama icyo gihugu kirafise ingingo ngendegwako. Nyene ubwo bwami niwe yanditse aravuga ngo nihagira unkorera jewe nzomuha icubahiro. Nitamuheshimisha, nitamupa heshima, watamuheshimu uzonkorera. Icubahiro mwari muzi ngo gifiswe n'abisi. Icubahiro mwari muzi ngo gihabwa n'abari muri politike. Nagira ndababwire ko icubahiro na Kristo gifise, ni nawe nkomoko yacu. Abamukorera zabaha icubahiro. Turi vyabona vyavyo. Gukorera Imana nta ruhombo rurimo. Ubikora ubikunze, ni kumuririmbyi yaririmbye hama wirabire. Alo, jina la Bwana libarikiwe. Muriko muranyumva? Nihagira unkorera atakaye nitumikia, Baba wa mbinguni atamuheshimu. Aha twese uko turi ngaho, ko muriko murandaba nanjye ndabaraba, twese hatavuyemo n'umwe, twese turi mu rukundo, nta muntu adakunda icubahiro. Twese nico tuko turagwana naco muri domene yose ubarizwamwo, mu karere kose urimwo, urashaka kubahwa. Ego canke oya? Ego canke oya? Twese hano ivyo turiko turanigana navyo. Urengane bavuga ngo muku, ngo grand frère, bazango ari kwicubahiro ca Yesu. Umuntu w'imyaka 50 abwira umwana w'imyaka 20, Yesu yahaye icubahiro ngo grand frère. Kumbe icubahiro si imyaka, urashobora kuba igihagararo gipfuye ubusa. Urumva, data uzomukorera azomuha icubahiro. Icubahiro original gitangwa na data, aho umuhererezi yubahwa n'imfura. Uravyumva? Aho imfura ishobora kubahwa n'umuhererezi bivanye n'uburyo uri kurakorera data. Cubahiro gitangwa n'Imana. Hama icyo cubahiro nagira ndakwibutse muvukanyi wanje, iki cubahiro ntigifise umuntu cyatoranirijwe. Turi mu nzego zitandukanye muri ubu bwami, turi mu madepartement atandukanye muri ubu bwami. Umwe wese Bibiri ivuga ngo uko yahamagawe abigumane. Umwe wese arafise uko yahamagawe. Mugabo nagira ndakubwira, nubwo turi mu nzego zitandukanye, uko byoba bimeze kose, nta muntu yasezeraniwe ngo ni wowe kubera uri muri uru rwego ngo ni uzohabwa icubahiro. Twese abizera, twese iri jambo yari tubitsemo twese, haleluya.
iri jambo yaritubitsemo twese. Ni isufi gusa yuko umukorera mukuri no mu mwema. Isufi yuko gusa utama ryo ntimuryibagire, ndarigaruka ko kenshi. Uri kutamishwa niki? Urarajwe ishinga n'ubwami bw'Imana, urajwe ishinga no kugororoka kw'Imana n'ubwami bwayo, cyangwa urajwe ishinga n'ibyawe. Erega aho niho utebeye. Nagenda kubwire kino gitondo, naho utindiye, naho uri kurizungurukako. Jewe Mana, jewe umwaka umwe, jewe Mana imyaka 2, jewe Mana imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, imyaka 1. Amateka ya Hana yagiye guhinduka. Hana ahinduye isengesho ati ni wampa ndaguha. Urazi ikintu waruhiye imyaka 9, hama revelation yazuka tuvuga ngo ngira ndakiguhe. Waruhishijwe n'ibitutsi, waruhishijwe na Penina, hamugeza ahantu uvuga ati je muncishemo gusa ngira ndakubera umugende. Ndibagiye umuruho, ndibagiye ibitutsi, ndibagiye agakengerwa. Ukampa umwana ndamugutwarira amezi 9, ninamara kumucutsa ndamukuzanire, ndamugushikanire, kuko urakeneye umuntu agukorera. Imana iravuga ngo ubutame busubwa ubusa. Hana inyuma yo kumumpa ndagushumbusha, ndaguha icubahiro. Azi icubahiro Hana yahawe kubera yatamye neza. Nuko abana 7 ba Penina n'umwe harawuzi, nta numwe tuzi gusa ko yavyaye. Nta mateka y'umwana wa Penina, mugaraba umwana umwe gusa yitwa Samuel. Raba amateka ya Samuel, y'umugore yatamye, y'umugore yasenze. Nico gituma ikintu washoye gutamatwa ntukemere ko umugwaniza apfa kuvuza kukivogera. Ikintu umuntu aba yarasengeye, yarisonzeshereje, yakuye mu maboko y'Imana, Satani ntakwiye kuza kukivogera. Bwana asifiwe. Ni ikintu uvuga ati Mana iki kintu je ni cyapfuye kuza. Jewe ntabwo nari umukobwa yayata, narakubashe, naririnze kugira ukime, narahevye ibintu kanaka kugira ndakireka ipera iki kintu, naratamye. Satani hano ntiwegere. Mugari ibintu bitwagwa gratuitement kuko nta butamwe bwagiye. Subira umbarizo muri kumwe, mumbariza turi kuratama. Mubaze wamubajije fasha tuvutumwa yemeye ngo ariko aratama. Yemeye ko bibabanye biremere kandi vyoroshe. Yemeye. Subira umumbariza ati mubiki. Muraba ati mubaza ati mubiki, utama mubiki. Indwi yose imaze uri kurategita uja mu gisagara atawaguhamagaye. Hama hageze kwa Mungu ngo Mana ngo ntumva umugongo wase. Ubwo butame papa ntabwazi. Ubwo butame papa ntabwazi. Alo mutwenge muri ko muranyumviriza. Uraye kuri telefone uri kuraba Instagram ibintu byose bapostinze, uryamye kugeza saa 10 mu gatondo hageze kuvyuka kuri kurigora ngo Mana ngo nawe urabibona. Yabonye iki? Imana wayiravye muri Instagram, mwavuganiye muri Instagram, mwavuganiye kuri YouTube, niho mbariza mugenza wawe kandi bukebuke uri kutama mubiki. Uwo muruho ufise kubera iki? Mundabire mugenza, uwo muruho papa ufise mwinyungu. Mbariza mugenza wawe, uwo muruho data wo mwijuru yarawungutsemwo. Nimba ari karawungukamwo, ubutame bwawe subwo busa mu mwami. Ngo ni bala ngo yanga misiwe ngo maze imisi ngo umuntu umva ikintu gicumita. Okay. Imisonga nama numva yose ntintera ubwo. Nama nayumvise aha ducumitwa n'ibintu byinshi. Mugabe yo ndayumvise nabemwe ntitekana. Nimba wazanywe n'umuruho naruhiye muri Kristo.
sindi muri boîte, sinariko ndatamba ndomboro ya soro, narushe ndiko ndatamba igisirimba, isohokera ugende, ndiko ndatamira muri Kristo Yesu. Haleluya. Hama wamara kudeklara icyo kintu wakivuga, ntumenye aho umusongo uciye, farumasi gahunga mu rugo rwawe, kubera turiko turatamira mu Mana. Ijuru rikentervena, ijuru rigatabara, abandi bakicwa n'inzara, ijuru rikentervena rikavuga ati ntushobora kubura injya mwana wanje, utamira muri jewe. Abana bawe ntibashobora kuba minerval, utamira muri jewe. Mbariza mugenzi wawe, ubutame bwawe nubwo mu mwami, murabe mfasha ubutumwa, mubaze nubwo mu mwami abufisemo inyungu. Urazi urugezo rwo gutama rurakomeye cyane, urugezo rwo gutama rurakomeye cyane. Reka mbabwire, mbaha akarorero gasanzwe. Ntubona nk'ubunye jewe ndakora akazi, mwebwe abakomersa mukora akazi, nkora akazi, ndakoza akazi, Imana yarampejagije akazi, ndikorera. Okay, aho kazi ndagakoze, sinari ndakitezemwo inyungu y'imiliyoni 3, ndazironse. Sinari nitezemwo inyungu z'umuriyoni, ndonse 3. Hama muri izo nyungu 3 utari witeze zije, uciye uhereza mutama umuriyoni. Gusa ubutame, mubisanzwe ubutame, reka ndabibasigure, mureke kuza muratsitara ku bintu. Hari aba erega, mbe wari uzi ko ari umuntu aguhezagira ku bintu bitamuvunye. Ntabwo mwanyumvise? Hari umuntu akubwira wowe kuri wowe ugatangara ngo mutumishe ngo yengu iki kintu kirakome kuri we, ni makuye mu bintu agize gutya. Ubutame ni muri iri jambo rivuga ngo umviriza uyu mugabo yitwa Nduyonye ku mbuga Arawuna. Nubwo butame, ubutame ni Dawidi kubwira Arawuna, izo nka wazanye, iyi mbuga yawe, iki gicaniro, nta na kimwe umhereza gratuitement, kubera ntashobora gushikanira uhoraho ikintu kitagize ico kintwara. Gutama ni kwa kundi Bibiliya Dawidi yongeye kwandika muri Zaburi ngo tugenda kubibaturira, hama tukimbura tunezerewe. Twategezwa gutama tugatanga ikintu uvuga ati Mana nukurura kiboniki, nugutanga kurira no gutanga Isaka, gutama no gutanga nugutanga Samweli warutegeje imyaka n'imyaka. Ariko naye arenze ko ataca batwaye muze murayazana kugira ubwami bwubakwe. Mugabo ndiko ndavuga ku ruhande rwawe, ifo kugira ikintu wibutsa papa. Ezekiya yabwiye Imana, arayibwira ati Imana ahindukira igisika, ayibwira ati nibishoboka, raba abandi bami bose banyitangiye imbere vyari bigirwa Mana, raba abami bose banyitangiye imbere bwari ubusambanye, igihugu cari gifutanye, ndabaje nk'igitangura, ingene natamye sukura igihugu, sambura ibigirwa Mana, nkuraho abantu, mpindukiza imitima ya Isirayeli yose irakugaruka ko yari yarakuvuyeko, none ugomba kunyica. Imana ikavuga ati waratamye, ubutame bwawe subwo ubusa, subirayo Yesaya mwongera imyaka 15. Hari ibintu utanibuka. Urazi ko ari abantu twibutsa ko ari ibintu badukorera akatugira ngo je ngo navyo nari nibuka, kuko ntaco vyagutwaye. Hari ibintu turekura ntibigire ico bidutwaye, mugabo ari ibindi turekura bikabura urwibutso. Iyo ugeze muri prière nubwo abaciye imyaka 6 ubwo ati uribuka Inosa, kijya kintu wibutsa Imana, uramwibuka Inosa aho mumaze 5 mutabonana, uribuka Inosa aho namukuye, burya n'ubutame. Uribuka urya mwana yagomba gupfa nkamutwara mu bitaro, nkamugarukanira ubuzima bakamuvura agakira, kijya kintu wibuka. Subira umbarize mugenza wawe, ubutame bwawe n'ubuyi, ubutame bwawe n'ubuyi. Muri uru rugendo narabonye abantu batama, narabonye abantu barekura ibintu bagasigara bari vide, umenga ni fori n'agasazi. Umuntu azakubwira ati nubundi ibi ntacyo biriko biramfasha, abyakire vyose. Imana nkeneye ko impindurira amateka.
ukumva wowe ubwawe pasiteri umubwira ati subira twara ntungerageze, ariko ukumva nkemera kubwira ati akoze ico nkeneye bitore. Ubutame nugufata agafu n'utuvuta mwagira mucumbe n'umwana wawe muturyama mupfe, ko n'ubutame ukemera ukarekura ugahereza umusavyi w'Imana, ivyo bavyita ubutame. Hama ijuru rikakuvugako. Nyumviriza, kubera ukoze ico, raba ingero yavyo mu nzu yawe. Ubutame nukuva ahantu ushonje ufise inzara yo mu magufa ugashikira mu ndya, n'iryo joro nturye ijoro rikagutuma gusenga. Nubwo butame timisi uzomara ngaho uzoba uri kurasenga, abandi bari kuragatagura ku meza uguma wumva amafirusheti n'amarushi kanka wori mu Mana we unshaka hiki, Mana we mbwira wantwari iki imbere yawe. Imisi 3 baza kudodora babaza ati ni sawa, ati ndiho. Hama rero Imana ikaraye ikavuga ati wanyumviye, wanse kurya mu ndya ndi mu ndege ndiko namanuka kugira ijwi rikansanga voix audible rikambwira ati Olivier wewe nabawe bose iki gihugu nta nzara muzokigiriramo. Mwumvise recompense. Naho rero iryo jambo riva, ubutame bwanyu subwo busamo mwana. Ndashaka kino gitondo uve ngaha wagize ikintu cyo kwisuzuma, urabe ngo mbega jewe ni gikicirato mfise, ni gikindi ko ndatamira mu bwami bw'Imana, nuruhe rwibutso, ni gikinobwira papa, ni giki Desembre nzomubwira iki, turagiye ukwezi kwa 4 Desembre nzomubwira iki papa, nzova muri Desembre mfata undi mwaka wa 2026 ndamubwira iki. Urazi ko ari abantu umwaka urenga narakaravyo gasubira inyuma iyo tuko turasenga ro 30 cyo gituma ubona bamwe no gusiba barasiba abandi ntibaze, nta buremere. Abantu batamye nibo basubira kwitaba Imana, abantu batama nibo baza kubwira Imana ati Mana uyu mwaka ndakwiragije, warabonye ko nagukoreye, warabonye ko nabaye kugikugwa. Baririmbye ubutame bwanyu subwo busa, ariko abantu bariko baraza kujisho ry'umurongozi nturi kuratama. Ubutame niki? Ubutame ni kuba wabuza amafaranga ya bisi ataye ufise ukaza n'amaguru, ureka imifyino ngo butame. Ubutame bw'imodoka, ubutame bw'imodoka. Erega imodoka ni imodoka rosha kuyironka ariko ntigutebeko. Imodoka ntivyari yindi kubera utayivunikiye. Ariko abantu twajabutse nahangwa tukasura kwambara ibirato twihanaguje ibintu nzenya ibibabi. Ugiye kuvuga ubutumwa mu kinama, iyi modoka ije ntusubira kugenda n'ibirenge. Ubutame. Apana kandi kuja kwigisha n'amaguru za Kamenge na Kinama umwaka umwe ibyaga nk'ibiri utigita. Ubutame ni kugenda kumesura. Jemvisi ivyibutso abantu namesuriye mu bitaro nkaboza nkabahanagura. Uyaza ngo nova umwana wanje yova kuja kuryama mu bitaro ngo arembe ngo muze kurira ngo wihangane. Kuva 2003 kugeza uyu munsi maze kuja mu bitaro rimwe na angine wa munsi ngo arangine aho muri Police mperukayo, ariko ndabatera inkuru ingene ujya mu docteur. Muramwibuka mu docteur yankurikirana yaramvinga docteur ateye ubwoba ngo niwe munyabwenge akomeye kandi ubwenge bwiwe burafise agafori kweri. Yaraza ntatwirukane akaca yandika utuntu ku kibambazi, hama abantu bagasohoka bakisohora, akaca nzunguruka ko ari genda avuga nti n'uyu muntu gabasha uyaramvura. Yarangiza ngo gira nkagira ngo acarangiza ngo sava okay, akaca soka agenda. Umunsi antwara yarambwiye ngo ngiye kuzita kuraba ko atamashira arimwo, ninasanga ya mashira ca tukubaga. Ariko ndatera inkuru ndabashinga intabo twari kumwe mu bitaro twagiye kuraba Jim. Nawe hari ibintu tudakinisha, ca ndamwishura ubwo nyene ati nta mashira usangaye.
hari ibintu bidate muganga umwicure n'indero mugo umusubize, hari ibintu wemera bikaca biba. Ndamwe ntayo usangayo bacaragera atera urushinga arakwega amaraso afusanga amaraso kandi hakabira amaraso hamacarambwira ngo muganga aragira ndakumenyesha. Umva ingene umugwanizi adaheba atasubira mwe ngira ndakumenyesha ngo usubiye kugaruka wabaye gutyo ngo nukwama tukubaga ngo nta bibiri cyangwa bitacu. Namubwira ni muganga sinzogaruka kuva ico gihe sindasubira kugwara angine. Nagiye mu bitaro ngiye kuraba umwana wa wiri muramwibukana na madame wiwe umunsi agenda muri koma, sinzi ko mwibuka umwana we yaratewe n'igitero. Urumva shitseyo muri animation sanga handitse ku muryango mwe mweranyereka akantu sanga handitse ngo marufuku kukuya hapa. Marufuku mwe murazakoresheje marufuku interdit jamais kuza nga n'abana ariko waje abantu bafise amaso ntibabona canishura ico canditswe. Namwe nti kweri marufuku mimi na nyumba yangu hatutakuyapa. Aho ni kuvuga ngo nta numwe azokwambara mbombone marufuku. Ubu nogenda ngoza abantu nkarabana mwanje nakujya mu bitaro bariza mugenzi watubutame bwanyu ni gute ni uri gutama mu biki subira umundabire mubaza nturi gutama mu biki ganonze uri gutama mu biki. Abikorino 15:57-58 Abikorino ba mbere 15:57-58 ubutame bwacu sobwo busa mu mwami. Haleluya. Muriko muranyumva gashengero turi kumwe turiko tubigenda namwo neza. Ubutame rwibutso twiricubwira Imana kubugenda n'ibintu bitatu binubwira Imana ati Imana oya si jewe oya ntabwo ari jewe cahandi rengana handi oya si ku mwana wanje cahandi naratamye Imana naratamye va ku bana banje naratamye oya. Hari abantu babwira Imana ati sinicara nubwo bihomvye sinicara mu bicara ni jewe. Uraza abantu ibi bintu biriko biragaburira uraza abantu biriko birigisha ubutame bwo mu bwami. Ibintu dukora imihigo dukora tuyikoze ku bwa Kristo. Abagira neza ni benshi ariko abatama ni bake. Sinzi ko numvikana. Ariko Imana ishimwe iduha kugira gute gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe kubwa victoire turonka kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ni kuvuga ngo Paulo ariko aravuga ngo ntabwo tuzoshima ishimwe ubunyene ishimwe muri kubu yo yiduha gutsinda muri Kristo Yesu. Donc ni kashi turatsinda. Abari mu mwami baratsinda abatama kubwiwe baratsinda. Mugabo Paulo acarasurinya neza kuri 58 acarabisigura abantu batsindanishirizwa na Kristo ni bande. 18 nuko bere data nkunda mukomere hakomerande. Izo nkomezi niziki mbariza mugenza bati niziki izo nkomezi kubera iki Imana ikubwiye gukomera. Ntimugire gute ntimunyiganyige murushirize kugira gute murushirize imisi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu. Murushirize imisi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu. Mukomere. Izi nkomezi ndabasabiye si nkomezi zawe hejuru kwigamba ngo ndumunyembaraga. Oya izo nkomezi zitumwe mutanyiganyiga. Ntihagire ikintu kikuja mu matwi ngo hagarika, ntihagire umuntu aguca intege. Nihaze batobiye rasani barati bakubwire ngo reka nguri kutakaza umwanya gukorera Imana ngo umwanya wose nguri mu bintu by'Imana ngo umwanya wose nguvise mu by'Imana. Abo batobiye abirinde ntimunyiganyige kubera iki hari bikene kubanyiganyiza. Hari bishaka kugukura mu murongo wo mu kibanza cyo ahantu ho. Zina ry'Imana rishimwe. Mwavyumvise Paulo ahereye kuri victoire ahereye kumanza kuturemesha
ahereye kubanza kutubwira ati Imana ishimwe iduha gutsinda mu mwami wacu. Ariko aratubwira ati nubwo hari bituremera, nubwo hari bidutamisha, ku ruhande hari intsinzi. Papa aradutsindanishiriza. Jina la Bwana libarikiwe. Ninasikia kubarikiwa, numva nguwe neza ndiko ndavuga ya majambo. Nimunyiganyige, murushirize every single day, iminsi yose, every day murushirize. Hampuna muda wa kupumzika. Nivyo nabwiye urwaruka ku munsi w'ejo, umwanya wo kuruka ntawo tugira. Niyo mpamvu Kristo yatubwiye ngo musenge ubudasiba. Nta ropo dufise. Niyo twagiye muri retraite yo kuryama tuba turiko turasenga, turyama dusenga, turyama dufise Bibiliya. Tugenda muri retraite tutagera gutwaye inkota. Abana b'Imana nta mwanya wo gutakaza uhari, nta mwanya wo kuyayata uhari. Imana ishimwe. Murushirize gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Hamucokeye ibure. Bwira mugenza wati muri Kristo ntituruhira ubusa. Murabe mwebwe tubura akazi mu gihugu, ubura akazi no mu bwami. Gitangaza. Ubuza amafaranga mu gihugu, yabuze no kwa Yesu. Bana yaje twaragize ayo mahirwe. Abarundi basonze, nawe usonze. Oho, ibintu byonyine turabisha amaso ngaha. Ivyo turabisha amaso ni imvugo, n'ubutumwa bubi. Agira mvuge ngo n'ubutumwa bwiza bwo tumuvuga ngo je ngo ndabona ngo atakigenda ngo ntaco nzohakura aha hantu. Wewe urinde utoki hakura, urinde wewe. Abantu mutizeye ko Yesu abifise, mbe muri mu maki. Tarikwe tugenda kurondera inzu, abwire gukonfesa n'ikintu gikomeye cyane. Tugenda kurondera inzu, uwayiduhaye vraiment n'umupapa mwiza, ni couple y'abantu beza. Mugabo amaze kumva ko ndi pastor yarambwiye ngo hasitabimbaza nka kabiri ngo none vy'ukuri ngo kuko uwa mbere babanye nabi cyane kandi n'uwo mu muryango. Namba ariko yumvise ko ndi pastor, ambwiye ati none aya mahera aga pastor. Ndamubwira nti mutama twari duhagaranye na madame. Ndamubwira nti ndamu mazi mu bisanzwe tuzokwinjira rodisi, nzoza ndaguha rosenke, nta musi numwe ntazokuriha. Kubera iki? Haba harimo n'agakengego k'abadayimoni kariko garashaka kubwira ngo nka pastor muzoyakura he. Si question y'igipastor, ni question y'ubutame. Hama tugahabwa impera. Zokwama ndayaguha, nta deni nzofa ndakugiriyemo. Ndabivuze kubera iki? Kubera muri konti ariyo. Ndabivuze kubera gravity yuzuranya amamiliyoni. Oya namba. Ndabivuze kubera ntatunzwe n'ikigega ca leta. Wego umurira gusa nguramona. Ibi cyantege biruzuye, mugabo duhitemo gutumbera Yesu. Ubu niho ngenda ntahuri gituma Yesu atubwira ngo mutumbere jewe jenyene, kuko ari je nyanduruko, kuko ibindi byose nibivunja moyo tu. Ni ibintu bikwereka ati ntaho uri kuraja, ni ibintu bikubwira ati tekera varize usohoke muri iki gihugu. Mugabo ntituhava aha nyene. Yesu arahari, tutegeza kumererwa neza kubera dutunzwe n'ikigega cy'ijuru. Bene data, ibi bintu ndabibabwira mwe mukavyumva nk'imigani. Igihe cyose nama ndabibabwira nuko tabibibutsa tugiye kurangiza igihe cya bonane. Genda ubitekerezeho wewe, ufise salary yangahe wewe? Ufise abana bangahe? Kuharira kw'ikigega cya Yesu kidahari uhembwa nga? Ufise abana bangahe? Biga he? Nabanya ni mulele bagenda nambaye ubusa, baragayitse, basa n'abagwaye kwashe. Uhembwa nga? Imbariza mugenza wa tuhembwa nga? Kutemera ko Yesu afise inoti ngaha mu gisagara.
uhembwa ngahe? Okay, harura rero imitwe iri mu nzu yawe, uca uharura n'ukuntu urya. Muriko muranyumva? Ni muriko muranyumva? Ahanye huzuye abantu babayeho nk'inyoni zidashwabura, zitarima, mbuga bararya. Zitagira ibigega, ariko umwaka urahera rw'umufokozi. Urya gute wewe? Kutemera ko ubwami bugabura, urya gute wewe? Kutemera ubwami yuko butanga amahera, ubayeho gute? Kutemera ko ubwami wewe iyo nzuzu iri hagute wewe? Olivier wewe uri ijya nzu iri hagute wewe? Ni munyemerere tumushime uwo mwami wacu. Agashati karagoroye, agahuzu karagoroye, nako muri cagura mugabo ntawo pfa bimenye. Ivyo bisigura gute wewe? Aha mwambaye bitanu bitanu. Ndabagaye gira mugenza wate turazi naye. Wowe upfa kumuwo gusa arenganye ukaca wirabisha ko atamuntu akumenyere. Tinyarutse umugire nanga we ushare uri burizi timbwira sha. Ngana ngo hani 15 ngo yankibishoka ngo bitanu. Ngo ndagiye ngo yangongera ko 10 ngo ndagiye ngo fa kuma ukaca uzingazinga ngo kubitahenda. Watwara kuri dry cleaner kuri ku bihumbi 5 byawe piga eko hivi ngo yamumagaze bisha tubishane. Aha costume bashinga nayo twambaye samabanga ngeza 10 ngamwe bara turabizi kabo Yesu akazisiga sha. Imana iriho ubu bwami buriho sha. Turi mu bwami budahanguka, turi mu bwami budashobora kubomoga, turi mu bwami bukora, bwami bubeshaho. Subira undabire mugenzi wawe kugira ngo mwumve uburemere bwa Kristo muri twebwe. Mumbariza ati uhembwa ngahe wewe? Aha obere yoza kugira ubushakashatsi uraza baja mu mpimba. Shimira Imana ko obere itarazi wawe. Ibazi ingene aya mafaranga aho uyakura he? Ikigega cyo mu ijuru kirahari nta gihari? Imana ninye n'amahera sinye n'amahera, irayimana cyangwa irayatanga? Sindabumva sirijwe hejuru. Sobera mumbwire ntabwo ndiko ndabumva. Mwamwimanika mwambwibwira ngo muriko murabikura aho hanze. Yesu arakora, nukura arakora, nubwo ataragusubiza kuri vya bindi arakora, nuba arikarakora nubu niri wanatahura sanga yakoze, adukorera ku munsi. Ngo yango ndi mwideni ni yazara ari kunguta ryose, shaka ugende mu mezi 6 iyaja yakunguta yose, za kuzanira igikona kikayatunganya kikayakwakwanya. Tumushimire, haleluya. Abikorosayi 3 ngende kurangiza 23-24 ubutame. Abikorosayi ubutame 3:23-24 handitswe ngo iki? Ivyo mukora vyose mubikore bivuye he? Nk'abakorera nde? Inde wawunda gutwaye hahande. Nk'abakorera nde? Ntimube bagira gute? Nk'abakorera bande? Manuka muzi yuko
nande arayitanga ntayatanga niyo mwandu shobuja uwo Kristo niwe mugira gute nariya muri magaze nahajya kwa Siyoni uri gukorera shobuja mukuru. Ni kuvuga ngo birya bintu uri kurakora nubwo wamutaye wawuhawe n'umugabo cyangwa ukawuhabwa n'umugenzi, umenye ko ivyo bintu ari vya shobuja mukuru. Ategerezwa kubigiramwo pare yiwe. Utegerezwa kumva yuko ukorera shobuja mukuru, ntiwumve ko ukorera abantu. Ubutame subwo busa mu mwami bakunzi banje, ndashaka gutera intege kino gitondo. Ubutame bwacu subwo busa mu mwami, hari impera. Ndiyo sababu hatuwezi fikiria hata kidogo, sinayo mawazo na hata sitawahi kufikiria kujisikia kumwachilia Yesu. Ndamwungutsemwo ndamwungutsemwo uyu mugabo ndamwungutsemwo. Yarambabaje, yaramesuye, yaranshije ahantu hakomeye, ariko yaransumbushije. Yaranyeretse ko atambabarije ubusa, yari karantegurira ivyiza imbere. Ndamushima uyu mugabo. Ndashaka mu mukunde, ndashaka mu mukorere. Kino gitondo ndashaka ko uva ngaho uvuze ati ngira ngo anishaka ryo gushira umutima kuraba ikintu kintamisha kubwiyo. Nukuri n'uruhombo nimba utari kuratama. Hari ijambo mbona ariko ndarondera mu bikora into rivuga ngo dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza, niko rivuga nabo zano ryanditse ngo dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza, ngo kuko ngo ntabuvuze nobo nibara, ngo ariko ngo iyo ndabuvuze ndabigomvye ngo ndagererwa. Byanditse mu bikorino, iyo ndabivuze ndabishaka ndagererwa. Ndashaka dusome ikicanditswe kindi arico tugira turangirizeko. Abikorino ba mbere igice cya 3 umurongo w'10 niho tugira turangiriza. Aho hano waruharonse havuge ntacu hama tugenda. Abikorino ba mbere 9:17 muhandike mwumve. Havuga ngo ngenjeje ntyo mbikunze hera hejuru ariko jewe ubwanje ntaco nagwaniye muri ivyo. Yego. Kandi sinandikiye ivyo kugira ngo nkoregwe. Sinandikiye ivyo kugira ngo ngererwe ntyo. Yego. Ivyo bavyiza nuko nofuma mpfa hako umuntu ahindura ubusa ubutumwa bwiza. Manzi urega towe umuntu ahindura ubusa Kristo. Nivyo vyira ivyirato yashatse kuvuga Kristo. Nopfuma mpfa mumva urugezo Paulo yaragezeko. Nopfuma mpwera hako mpindura ubusa ivyirato vyanje. Mpindura ubusa ivyirato Kristo wanje bamutuka. Nopfuma mpwera sindabandikira ivyo kugira ngo mungirire ikigongwe, niko Paulo ariko aravuga. Sinshaka ko mungirire ikigongwe, ndabizi uwo nkorera, ndamuzi ko arapuvwaya mu bintu vyose. Uwo nkorera nyitwararika mu bintu vyose. Nopfuma mpfa hako ivyirato vyanje bihinduka ubusa. Manuka papa wanje. Hako umuntu ahindura ubusa jamais ivi vyirato vyanje. Iyo mvuga ubutumwa mvasha singira ico nirata. Oya, kuko mfise ikingobera. Ntavuze ubutumwa nobona ibara. Maza tukungu aka kantu ariko kubera iki wahasomye naye nashaka kuharengana ngende mu bindi ko ndabwibuka. Simvuga ubutumwa hejuru fisi ikingobera. Subiramo ngo ikingobera. Fisi ikintu kimpusa, fisi ikintu kimbwira ati ntuceceke. Kingobera ndasenga kino gitondo papa gushire mu kikugobera mu gukorera Imana ugoberwe no mu gihe utabishaka,
abigukoresha ku ngufu. Sinirata jewe iyo ndiko ndavuga ubutumwa, ariko iyo ndabivuga visi kingobera manuka papa, kuko mfise ikingobera. Ntavuze ubutumwa mfasha nobona ibara, noba ngowe ntavuze ubutumwa. Kandi rero tuvuze ngo ntavuze ubutumwa nobona ibara, abantu bose aciye babona Bibiliya. Ubutumwa si Bibiliya. Mwese nimushobora kuza gufata mikro, muri ivyo nyene urimwo uri kuvuga ubutumwa, abantu bacabona ivyo uri kurakora, ivyo uri kuritangira ubwami bw'Imana, ukuri kurubaka, ubwo n'ubutumwa bwiza. Nabwiye umuntu yadushigikiye mu gikorwa, ni mwene data ngara, avuze ati jewe ndi umuntu namanye umutima wo kubona abantu bakizwa, naje mfise umutwara, ati rejewe ngomba kubaherekeza. Urumva cyane namubwira nti reka ndakubwira ikintu ukoze. Wowe urashobora kwibwira ko je ngiye kuri tele nkafata mikro nkavuga ubutumwa abantu bakabwumva bagakizwa, ngo Imana igiye kundaba, ngo imanza kuraba jewe. Oya, irabu washikanyeyo shene yose n'abashene yose, izabashene iraraba bajye basuivi des âmes, ikaraba cyane cyane urya muntu yaduteruye n'uwaduhaye lift n'uwarishe kwasteri hagira muraba ati nije nabashikanye kuri tele. Ijuru rirafise rirabashene ibintu biko barye bose n'abavuga butumwa. Ndamubwira ni uvuze ubutumwa bukomeye nga irasvwa uduhaye, utumye ubutumwa bugera kure, uwo bushikira wese barye bose bari bukizwe. Imana itegeza kuziritegereza mu vyo uri kurakora, ikakuraba ryiza. Nabo vuze ubutumwa bwiza nobona ibara, nuce wumva gufata Bibiliya ko mwese nimuzozifata. Ahuri wumve ko kuravuga ubutumwa bwiza, ugiye kuraba umuntu mu bitaro ukamuremesha uri kuvuga ubutumwa bwiza. Utetse indya, reka kuvuga ngo zindya ngo shaka uteke isorori imwe ugenda uyitwaye, hari umuntu ayikeneye iyo sorori. Urashika harya ukabaza wagwaye ati ninde atafise umuntu baraba, ukaca umushira iyo sorori ukamwasista ariko arafungura, waheze ukamusengera. Urazi ubutumwa ubuvuze, abantu barajanga ngo urabona ngo fise makeya, ngo abandi ngo nogira isoni, abandi batariko bararya. Ninde yakubwiye kuzobagaburira bose? Yesu barigeze kumubwira ngo urumva ngo aya mavuta ngo yofasha aboro bose. Yesu yabwiye ati ninde yabwiye ko nazanye gufasha aboro? Aboro muzokwamana, aboro muri kumwe ntawuzo bazokwama bahari. Isi zorinda irangira hari abakenye n'abatunzi. Tori yo sorori yawe ugende kugaburira abantu, bwira mpemu yaratirongora intambuko zaje, fata amafaranga suwe wayasengeye uze kundongora n'abandi mwishengera umuntu no yafumbatiza. Kandi ntiwite kugira boring boto bata ibintu vya roto, ibintu vyo gukina akamari. Pana kuraba ngo umuntu ngo afifiye, ngo asa nabi, ngo ari vulnerable, ngo niwe akwiye kuyahabwa. Haruya hakayazindika surongorwa na mpemu yera. Abo murabona bariya tubabwira ko atayo dufise bakaca badutuka, urakagenda ugokwe atacu wamugize wewe baza kujyanya ataruta umurozi. Abantu basigara barayavuma ngo turasenga ntagire icyo yaronkako, hamugabona ibintu bikora irongorwa na mpemu yera nuberewe yamuhe. Aho ubona akagahuzu gafutse byinshi ko Jesse nzi byo mubamo. Aho ntumve ngo aramota ga parfum ntuzanga ari grand frère yitije ku ka grand frère na aremvye nimuze iyo tuba twabikuye. Imana idufashe. Manuka hepfo papa tugende kweza. Ngenjeje gutyo ndabikunze, mbishize ku mutima ndageregwa. Ariko ari kandi musi kavuga ariko ngenjeje gutyo ntabikunze naho nyene ngobegwa n'ububwiriza nizigiwe. Uwo ni Paulo ariko arabwirwa no mugihe nshaka gufata ropo umuhamagaro utushiramo igitenzi. Ndabasengeye uwo mutima ubabe mu izina rya Yesu. No mu mwanya wumva ushaka kubivamwo, no mu mwanya wahuye n'umuntu, kuko hari igihe turekura ibintu kubw'impamvu nyinshi. No mu mwanya wahuye n'igitsitaza mu gikorwa cyawe, no mu mwanya wahuye n'amajambo,
no umwanya ushaka kuvuga ngo yango bene data ngo nituvyumva kumwe, ndasenga ububwiriza buguha umutima wo gutahura yuko utaba muri paradi. Abantu ba mbere twofashe ropo tukabivamo ni twebwe abashumba kabo, tuko pale. Ububwiriza ntibutwemerera, buratugobera tukabandanya dukora igikorwa kandi tunezerewe, apana kubera aho turi hari security. Tugende rero mu gisoma cyacu cyanyuma dusozere, hama dusenga Imana. Amen, haleluya. Turi kumwe na mugenzi wa mubwire ngo ubutame bwacu si ubwo busa mu mwana. Gutama nkuko nahawe n'ubuntu, nsubandanye usomere nahone papa, nkuko nahawe n'ubuntu n'Imana. Sinza kwateba ko Daniel turi muhira narahababwiye, ntaho nshaka guteba ngira ndahasozerere gusa. Asome nkuko nahawe ubuntu n'Imana, nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, uwundi yubakako, ariko umuntu wese niyubare uko yubakako. Kuko irindi tanguriro atamuntu ashobora kurishiraho atari ryashizweho niryo Yesu Kristo. Ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha kw'izahabu canke ifeza canke amabuye, genda buke buke. Ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha kw'inzahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka, wa munsi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro. Saogeza gihetse. Kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Umuki uzokigeza Yesu njoki umuki umuriro. Okay, itondere. Subira hejuru gatoye mutaba. Subira hejuru. Hano hariho oya pana hejuru, musi yaho hejuru ya akurikira aho tuvuye. Aho umuntu niyaryubakisha ko icambere zahabu, kabiri ifeza, gatatu amabuye y'igiciro kinini, kane ibiti, gatanu ubwatsi, gatandatu bishakashaka. Kezaho full stop. Mwavyumvise byose? Mwavyumvise? None ko vy'ukuri ibi byose ico gikorwa kizobiserura hama bigapimwa n'umuriro, uca wibaza ikibazo, muri ivyo bintu bitandatu uri giki? Uriko ubaka gute? Ubu none ko tumaze kumenya ukuri yuko ibikorwa dukora bizoserwa n'umuriro, bitapimwa na moto, bigezwe birabi kirindani. Ikirindani umuriro ni uzobiturira, irabikira indani. Kandi urumva ingene Paulo na Yesu ataco bibatwaye, kubura igishakashaka, kubura ubwatsi, kubura ibuye, kubura ifeza, ni wowe uhitamo. Muri ubu bwami urihe? Ubu kweri woshima kuba igiti, igiti n'umuriro. Ubu woshima kubaka kuri iryo tanguriro uri ubwatsi. Ubu shaka igikorwa cyawe gipimwe ku munzani, bakibone nk'ibyatsi, bakibone nk'ibiti, bakibone nk'ibishakashaka. Ibishakashaka murabizi? Cyangwa ushaka ko kiba ifeza n'izahabu. Mwavyumvise gukorera Imana ari dogre? Mwumvise gukorera Imana ari urwego? Ari ibintu bidusaba ikiguzi, atari ibintu byo gupfa kuza gukorera Imana reja uri hejuru umutima wawe uri hejuru utabishize ku mutima. Iyo udashize umutima kuri ubu bwami ubu uri giti, ubu uri gishakashaka. None ko twese twemerewe kubaka, tukubakisha ivyo byose bayitubwiye, ndibariza mugenzi wawe ati uribuka yuko ikizobipima icari cyo? Mubaze bukebuka ati urazi ikizobipima? Ndabira mugenzi wawe rero usubira umubwira ati duga kurundi rugezo.
duga mu rundi rugezo mu kubaka, duga mu rundi rugezo mu gukorera Imana, duga ahandi hantu. Ndabasengera mu bifeza n'inzahabu, kuko ivyo vyonyene nivyo bishobora kuresista umuriro. Ijuru ntirizopima igikorwa cyawe risange wakoze nk'igishakashaka, ntirizosanga uri giti, hize gusanga uri ubwatsi, ntivyorengana. Musi hasozegwa n'ijambo rivuga ngo nivyamara gupima ico birimwo, umuntu ntiyazohabwa ingero. Mu Rwanda nababwiye ngo, nabwiye mu Rwanda nti nabahaye akarore bamenyereye, kuko mu Rwanda ama etaje yarabaye menshi cyane, ahantu hose bakorera haba hari cyacuma kimwe ucamwo hagati. Kuri urya munsi batatubwiye uwo ari we, hazoba hari ijya scanner, winjiye subirayo. Wabaye inzahabu uzorengana habe silence, wabaye ifeza mu gukorera Imana uzorengana icuma giceceke, wabaye ivyatsi genge tabara uyu muntu musubiza inyuma, izoba ari scanner. Bwira mugenza wa tuwo muriro azoba ari scanner. Murabuge ko mundabajewe uwo mumbwira tuwo muriro uzoba ari scanner. Igikorwa cy'umuntu wese kizogira gute? Kizopimwa ico kibitswemo. Ku kibuga c'indogo ho murabiza abafata indege, murabizi n'ibirato turakura, n'isentire yo wibesha kibagira isentire isonya kugira ngo subirayo, n'isahura n'impeta ari givuga tikura subirayo gatoya, genda urengane turabe tube turisire, ntutera amakenga bariyo. Bwira mugenza wawe mubwira ati hariya hantu ntabwo tuzogenda gutera amakenga, hategeza kugenda abantu bashitse, bakwiriye, bagejejwe, batishijwe mu muriro, basohoka baramye, nibo bazinjira hariya hantu. Bwira mugenza ati subira utuge ku rundi rugezo. Abumvise ijambo mwese uhora abagirire neza. Muhaguruke dusenge, dusengane, tujane muri, dusenge, umuntu asenge, usenge, bwira Imana, Mana jewe naravye mbona nta ubutame ko ntabwumva, ahubwo ndiko ndatama mu vyimbura kimazi, ndiko ndatama mu bintu bitarimwe inyungu, ko numva ndushe, mbayeho ndi umuntu naniwe, mvunaguritse. Mbega ubutame ubufisemo entere, uyu muruho mfise, ukuvunagurika, ibi bigwara ubifisemo entere, ubifisemo inyungu. Ndiko ndatama ku bwawe, ndiko ndatama ku bwawe. Ndashaka ko isengesho ryanje nawe nisengesho kubwira Imana, Mana ndagusavye, ngomba gutama ku bwawe, ngomba gutama ku bwawe. Dawidi aravuga ngo ishaka ry'inzu ya data rirandya, ishaka ry'inzu ya data rirandya, ishaka ry'inzu ya papa rirandya, ikikorwa cya papa kirandavye ishinga. Ndarajwe ishinga n'ubwami bw'Imana, ndarajwe ishinga n'abakeneye gukizwa, ndarajwe ishinga n'abantu bakenye batarasobanukirwa umuco wa Kristo, ko yahindutse umukene kugira ngo dushobore gutunga. Dusenga Imana, ndashaka usenga ubwira Imana ati, Mana nukuri nisuzumye, nashoboye gukora evaluation, ndaraba sanga sindiko ndatama ku bwawe. Shoboza gutama, shoboza gutama, shoboza gutama. Hahirwa abapfapfira mu mwami, ego baruhuka ubutame, n'ibikorwa byiza bakoze bibaherekeze, ibikorwa byiza bakoze, imirimo byiza bakoze ibashe kubaherekeza. Dusengere, ndaza kubasengera mu nyuma, ariko ndashaka kumva umuntu wese ariko arisengera. Hagarara ku cy'Imana heje kuvugana nawe, senga wuririye ku cy'Imana ivuganye nawe, senga wuririye ku cy'Imana ivuganye nawe. Ndanezerewe Mana,
muri iyi myaka maze kukumenya, ndagushimiye ko ntatambamiye iburyo cyangwa ibumoso. Ndagushimiye ko kinzigamiye muri wewe. Ndagushimiye ko atakandi kazi na kamwe nagiyemwo gatuma igikorwa cyawe kinyiganzwa. Ndagushimiye ko ntigeze ngwa ngo nsubire kuvyuka. Ubwo n'ubuntu bwawe, izo n'imbabazi zawe, ubutame bwose, umuruho wose ngira, ndiko ndawugirira muri wewe Mwami. Ndiko ndawugirira muri wewe. Ndagushimiye ku bwa Pasiteri Jean. Ndagushimiye abo twagendanye, ababaye abizigirwa mu rugendo. Ndagushimiye ko wadushoboje. Ndagushimiye kugukorera Mana mukuri, kugukorera duhinda agashitsi, kugukorera dushize umutima ku gikorwa cyawe. Iyi myaka yose, ku munsi izina ryawe niryo riri ku rurimi rwacu. Ku munsi izina ryawe niryo rishimagizwa. Ku munsi Mana waraturindiye intahe, waraturindiye Mwami Mana yacu ubugingo bwacu. Ndagushimiye Mwami. Ndabizi ko ubutame bwanje atari ubw'ubusa. Nama nabonye nagererewe, nama nabonye ineza yawe. Turabona ineza yawe uko bukeye uko bwije Mwami. Tunaona neema yako Jehova. Ya rabashataramandere basia. Uratwitwararika, ndumuhamya. Abagukorera batama ku bwawe, abitaho ibyawe, abitwararika umurimo wawe, abitwararika ubwami bwawe. Ndumuhamya, ndigihamya kigendera yuko uri Imana uzuhereza impera, abatama bagatamira muri wewe. Fasha uyu mupapa, fasha uyu mumama, mbega ko atakindi gikorwa tuzokwirata. Erega amaherezo ni kwisanga turi imbere yawe. Gucuruza bizorangira, kubungwiza tunga bizorangira, kugira amafaranga bizorangira, kugira amazu bizorangira, ibindi byose turiko turakora bizorangira. Mbega nitwarangiriza imbere yawe tuzotanga iyihe raporo? Erega tuzorangiriza imbere yawe. Ababi n'abeza tuzorangiriza imbere yawe, kugira ngo umuriro usese, umuriro upime igikorwa cy'umuntu wese yakoze, giserugwa imbere yawe Mana. Ugisese, ugipime, urabe koko yagikoze abishize ku mutima, urabe ko yagikoranye urukundo, ubirabe ko yagikoze agishize ku Mana. Ndagusavye tugira uwo mutima wiyumvira gutyo, umutima wiyumvira ko ibindi byose bizorangira, ibindi byose tuzobisiga, ariko icyo tuzosigarana ari ibikorwa byiza, imirimo myiza twagukoreye. Imirimo myiza twagukoreye, ibindi byose bizozingwa. Twama twabonye za tsunami aho zishobora kuza zigahitana ama etaje, zigahitana imiduga, abantu bagatangura kwiyubaka bushasha. Twama twabonye amazi aza agahitana ivy'agaciro, abantu bagatangura kwiyubaka bushasha. Erega ivyo byose nivyerekana imbaraga zawe, nivyerekana yuko ibindi byose bizozingwa nk'igipapuro, nivyerekana yuko hano mw'isi atari wacu, nivyerekana ko ibi byose tuzobirekuzwa, ntabwo tuzobirekura, tuzobirekuzwa, tuzovyakwa. Ikizoba gisigaye nuko uzokwirata imirimo myiza twagukoreye, tuzokwirata imirimo myiza twagukoreye. Uyu mupapa agira uwo mutima, uyu mumama agira uwo mutima, iyi nkumi, umusore agira uwo mutima, agira uwo mutima wo kumenya yuko ikizoduherekeza atari amazu twubatse, ikizoduherekeza s'amaduka, s'amamagaze, ikizoduherekeza s'amabiro z'i Dubai, ikizoduherekeza si ibintu, s'abana, s'umugore, s'umugabo. Abo bose ntibazoduherekeza. Umwe wese azokwitwarira umutwaro wiwe, tuzoherekezwa n'ibikorwa. Kuri wa munsi azoseruka imirimo, udushoboze gutama ku bwawe. Erega nico kintu cy'agaciro, udushoboze gutama ku bwawe, dushoboze gutama ku bwawe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Subiramwo hamwe nanje ati Mwami Yesu, cyane ati Mwami Yesu,
uvuganye nanje, uvuganye n'umutima wanje. Ndakiriye icyo nganirije, ndakiriye icyo ubwiye umutima wanje. Ngira nsohoke imbere yawe, ndakwinginze. Aho nabaye egoiste, aho nikunze, nkakunda ibiri ku ruhande rwanje, nkibagira ibyawe, nisuzumye sanga nta butame bukwiriye ku bijyanye n'ubwami bwawe no kugororoka. Unshoboze, kuko ari cyo gikorwa cyonyine kizoseruka imbere yawe. Umpe kugira imirimo myiza imbere yawe, umpe kugira imirimo myiza imbere yawe, umpe kugira imirimo myiza imbere yawe. Unshoboze Mana. Ejo hanje ntaho nzi, ejo h'abana banje ntaho nzi, ejo h'umuryango wanje ntaho nzi, ariko wewe urahazi. Ni wowe wateguye ikizoba ku muntu wese. Kubw'iyo mpamvu nkora uyu munsi, kuko ejo hanje ntahazi. Ibikorwa byanje byiza bivuga uyu munsi, kuko ejo sindahazi. Unshoboze, sinyiganyige, ndushirize gukora igikorwa cyiza cyose cy'umwami wanje. Urakoze Yesu, uvuganye nanje, ndavyakiriye, ndavyumviye, ngiye kubigenderamo. Icubahiro kibi cyawe. Ndashaka gusengera umuntu arwaye, umuntu wese yumva arwaye, ufata aho urwaye ndagusengera. Orabasapredevaya arandeza kitadove. Umuntu wese afise ahantu arwaye, uhafate ngira ndagusengera. Orabashandarabasia ndarebasia. Nahawe gusengera abantu barwaye. Landoza kitadove. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Urwaye, ufataho uburwayi. Ramashata rabaya. Muri ubu buntu nyene bw'aya majambo, muri ubu buntu bujanye n'imirimo, ubu buntu bujanye n'ibikorwa, ndagusengeye, ndagusengeye. Ubuntu bw'Imana bukumanukire, ubuntu bw'Imana bukumanukire kuri iyo ngwara. Ukire, ukire, kira, kira. Akira ubuntu bwo gukiza ingwara, akira ubuntu butuma icyo cyago kikurekura. Ijwi riko rirambwira ngo urakiza icyo cyago cyawe, urakiza icyo cyago cyawe, urakiza icyo cyago cyawe. Ntuzosubira kukibona ukundi. Urakize, kize buri ngwara. Ntarenze kuvuga mu mazina atandukanye. Ayo n'amazina, ariko hariho izina, hariho izina riruta ayandi mazina yose. Hari irindi zina rifise ububasha, hari irindi zina rikiza ingwara. Yarungitse ijambo ryiwe riradukiza, n'ubu ririko rirakiza. Be healed in the name of Jesus. Ndagusengera ukire, ukire mu izina rya Yesu, ukire mu izina rya Yesu. Ubwo bubabari, iyo misonga, efata in the name of Jesus. Efata, efata, zibuka mu izina rya Yesu, bohoka mu izina rya Yesu. Akira ububasha bwo gukiza ingwara. Ngo yinjira mu isinagogi, ngo uwo munsi bimenyekana ko ari mu nzu. Ngo ububasha bwo gukiza indwara bwari kumwe nawe. Kira, kira. Uko yari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko azokwama ibihe byose. Kira mu izina rya Yesu,
kira mu izina rya Yesu. Tega ibiganza rero muhagaze mwese, mbatureho umugisha w'iyindwi. Uhoraho abarabe ryiza, abamurikishirize mu nyonga hiwe, abaha inkomezi zibashoboza kumukorera, mushobozwe mu nzira zanyu zose, ibabera Imana muri vyose na hose, shigikira intambuko zanyu, ibiganza vyawe vyakira umugisha, ico bizokora ko cyose muri nondwi kibabere kuno. Imana ibugurura imiryango yari yugaye, yuguruke. Nshize urugi guguruye imbere yanyu, kandi nta kibasha gusubira kugugara. Mubone ikintu gishasha, mukomeze kwitegana igishika, ibintu bisha, ibintu bishasha. Kugerera neza kw'Imana kubane namwe, uburinzi bwe bubane namwe budahangarwa.